Ewe ngufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze iminsi tubashikiriza ibikorwa bimaze kurangurwa n'uruganda Fomi mu bijanye no gukingira ibidukikije mu ntara za Bujumbura, Butanyerera na Gitega vyaratumye imisozi yahora ari ubugaragwa itegwa kw'ibiti vy'ishamba, ahandi hategwa ibiti bibana n'indimo. Uwo mugambi wa Fomi wo kugwiza no gutera imivyaro y'ibiti ukabuterera muri wa mugambi w'igihugu wo gukingira ibidukikije ewe Burundi urambaye. Mu kiganiro c'uyu munsi tubashikana mu ntara ya Burunga ahatewe ibiti biboneka ko bikingira inyubakwa rusangi nk'amabarabara ahuza intara, amashure n'ibindi. Ifumbire ya karorero hari akabyino bahora bakunda kuririmba ngo tera igiti barundi twera igiti twese ibiti bizotugirira akamaro mu busazani ngo nimutera ibiti. Urumva none jewe nubu enye uburyo aho ngereye ngaha igiti nifuza kuza ndagiteragira igiti kirakugirira akamaro umwanya wose, igiti kirakirina akamaro kuva hasi. Wewe urabona ucubakisha inzu y'ingurube ukagicana umwanya wose uguma ukenera igiti kiragwanya inkukura, nico gitunze ubuzima bw'abantu turi kuri iyi ifumbire ya karorero. Intara igira kane Fomi iranguriramwo umugambi wo gukingira ibidukikije biciye mu gutera ibiti vy'ishamba canke ibiti bibana n'indimo ni Burunga. Iyo ikaba yiyongera ku ntara za Bujumbura, Butanyerera hamwe na Gitega twari tumaze kubashikiriza mu biganiro vy'imbere y'iki. Mu ntara ya Burunga intumwa z'uruganda Fomi na cane abasanzwe bakurikirana uwo mugambi wo gukingira ibidukikije biciye mu kugwiza no gutera imivyaro y'ibiti bagiwe imbere n'umuyobozi ajejwe uburimyi muri Fomi barishikiye ku ishure shingiro rya Gihera ni muri komine Musongati. Iryo shure ryatanguye mu 1983 kandi uko iyo myaka yagiye irakurikirana niko ryagerera ronka barishigikira mu gutera ibiti hafi y'iryo shure. Mu 2025 uruganda Fomi nago rukaba rwararonkeje iryo shure imivyaro y'ibiti vy'ishamba 1000, n'uyu mwaka wa 2026 hakaba hararonkejwe kandi yindi mivyaro y'ibiti 500. Bernard Nyandwi umwigisha mwunganizi w'umuyobozi w'iryo shure shingiro arashimira Fomi yabahaye iyo mivyaro y'ibiti. Mu mwaka uheze hamwe kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 pepiniere ya Fomi yaraduhaye imivyaro y'imikaratusi. Iyo mivyaro y'imikaratusi ishika 1000. Hanyuma turaza turayitera muri iki kibanza mubona turimo. Namwe muri bonera n'icamaso yuko imivyaro ishajije kandi ari myiza. Kandi mu gihe kitararengana n'umwaka. Yego. Ejo hahise kuwa kane tariki 22 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2026 iyo pepiniere ya Fomi nyene ibicije kuri agronomie communale baratwongeye iyindi mivyaro 500 kugira twungure itongo itungure igitara igitara c'ibiti. Iyo mivyaro nayo yangana 500 kandi nyene twaciye tuyitera ubwo nyene mwayiboneye. Uwo mugambi wa Fomi twabakira neza gose kuko waje kongereza iciyumviro c'ishure twari dufise cuko twotera ibiti hanyuma ivyo biti bikazogira akamaro ishure muri kazoza. Ubuhoho bijanye n'imbona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi bwiza cuko igihugu coba cifashe mu mwaka wa 2030 na 2040 hanyuma giteye imbere mu mwaka wa 2060. None muri ivyo kwifata no gutera imbere ico igiti kirimwo kizoteza imbere igihugu.
n'ishure. Numva yuko umugambi wa FOMI ari umugambi ujanye n'ibihe kandi ari umugambi mwiza wo kubandanya. Eka n'abanyeshure biga kuri iryo shure shingiro rya Gihera baramenye biciye kubigisha babo akamaro k'ibiti, bakaba mbere baraterereye mu gutera ibiti kuri iryo shure. Mwigisha naratubwiye akamaro k'igiti, turagicanisha tukagisukaza inzu, tukagikoresha mu kubaka, tukagikuramwo amakara n'ibindi. Muri komine ya Kerampinga Kayove uruganda FOMI rumaze guterera biboneka mu bijanye no gukingira ibidukikije. Nizigama Nestor yakurikiranye amatuta y'ibiti muri uwo mugambi ushigikiwe na FOMI, amenyesha ko kuva mu mwaka wa 2024 ushirwa 2025 hamwe n'umwaka wa 2025 ushirwa 2026 FOMI yatanze ibiti bishika 106 n'amajana 500. Iki gikorwa twikoze mu kiringo c'imyaka 2 no kuvuga twagitanguye mu mwaka wa 2025 n'uyu mwaka ushira wa 2026. Umwaka wa mbere umugambi ugitangura twagwije mu kibanza twari dusanzwe tugwirizamwe imivyaro ibiti byose hamwe 45,000. Muri ivyo 45,000 harimo 10,000 bibana n'ibiterwa bibana n'indimo, aho harimo amagereveri 5,000, amakariyandire 5,000 n'imishirakure yo mu mashamba 35,000. Nukuvuga byose hamwe byari 45,000. Uyu mwaka harabaye akarusho, harabaye kuyongera kw'imivyaro, twagwije imivyaro yose hamwe 61,500. Muri ivyo byari mu mici ibiri, hariho imishirakure imikaratusi 48,000 n'amagereveriya 13,500. Bo uko dusaye dutanga iyo mivyaro no kuvuga yuko nko mubona haduhagaze turatanga ibiti ubwa mbereho ku ibiti rusangi bifitiye akamaro abene gihugu bose, no kuvuga intwaro, amashengero, amashure n'ayandi magroupe ama cooperative baboneka yuko ari ibiti rusangi. Inyuma yaho tumaze kubitera niho dusha duheza tukaha abandi biruhande yaho kugira ngo kumbure ntagire uzogira agashavu waje gukurandira aho twagiteye kubera abatashikiye. Bo tugiye rero nk'abo twagiye turahanka mu mwaka uheze, aha ni twari twahaye intwaro no kuvuga tuvuze intwaro kuvuga nka komine. Ubugera kabiri twarahaye ishengero, turafise paruwase yo ngaha ku mugwa mukuru wa komine Musongati, paruwase Kayove. Ubugera gatatu twarahaye amashuri. Tuvuze amashuri ngira aha musanze mubona duhagaze iyi ni Ecofo Gihera. Hanyuma icarekana yuko kumbure ababikenera ari benshi turiko turabitanga turagira ikibazo, hari abashaka kudushanga bakagwamwo bakabigwanira canke abo twarwisati bagiye gutera ivya leta kubera tabarunga ibitigwiwe akabinyegeza mu kibari kugira ngo atashe aje gushobora kubitera muhiriwe nabashikirwe. Nizigama Nestor avuga ko aho muri Musongati ibiti bimaze kugira akamaro ku buzima bw'abantu, ubutunzi bw'imiryango, gukingira inyubako rusangi n'ibindi. Urumva igiti kirafise ubumaro bwibonekeza ubwo nyene, bukagira n'ubumaro muri rusangi nk'akayaga duhumeka. Abenshi nibazi yuko nkaho urabona duhagaze ngaha akayaga gaguma gaca mu kirere, mugabo no kubera iki vya biti ako nakamaro ka mbere. Ubugira kabiri karakingira isi ndimo, hari amagereveriyo dushobora gutera mu mirima aratabira isi ndimwa agakingira inkukura. Ahadaciye imikobeko mugano ngaha murabona ko twateye imikobeko, aho wateye igiti imizi irafata mu kuzimu igatangira ya mizi y'amazi azana mu muvuduko nta nkuko rusobora kubona ngaha, kandi murabona ko bigaragara. Ubugira kandi igiti turacubakisha, abenshi baracubakisha, turakuramwo amakara, udakuyemwo amakara inkwi zo gucana, turakuramwo imbaho ziva mu vyinshi. Hariho intebe twicara ko harya muhiri iwacu abantu bashobora kugura zirya ntebe z'ikizungu, turazugaza amazu, amadirisha, ibitanda, ubumaro ni bwinshi. Uretse n'ivyo nka twebwe tusaye hari n'abavumbi birorohereza inzuki kuja kudaha amashurwe y'imishirakure ku nzuki, usanga ubuki bufise akanovera. Hari n'abantu usanga kumbure imiti kama ibi iyo za covid ngo zateye iyi mishirakure kumbure wayishize ahantu kwayiyuka covid usanga yasubiye inyuma ca grippe. Urumva igiti gifise akamaro ntangere, gifise ubumaro bwinshi cyane gose. Hari ico bita gukuyingira imiyaga mu kinyamazuru ko cita nk'amba brise va, no kuvuga yuko nka mubona kuri Ecofo Gihera ibiti byaramaze kurengera impome z'amashuri. Ni kuvuga nta muyaga ushobora kuza ngo wiyadukize kugurure amabati y'amashuri. Nawe nakandi kamaro uko biranagaragara, murabona nkuba araheruka kuza n'isibe ejo waheze ku itariki ziheze hari yaciye umuyaga, amashuri nti yarabangamiye, amashuri yaragurutse, amazu y'abene gihugu,
ubu nwera amabutike ubu bariko bararira tukibaza yuko kumbure nabo mu minsi bazoja baratahura twagwiza ibiti tukavyegereza hafi y'amazu kugira tubandanye dukingira ihindagurika ry'ibihe twongere kumbure ikirere naho tutashobora kwitunganya mugabo tugabanya impanuka zivuye kumbure ku muyaga mwinshi w'umuvuduko. Eka no muri komine ya Rutana, FOMI yaratanze imivyaro y'ibiti vyatewe ku mutumba wa Bugunga. Minani Edmo, umufundi mu gisata kijejwe gutunganya amasi, gestion durable des terres, amenyesha ko ibiti vyatewe ku mutumba wa Bugunga bifasha cane mu gukingira ibarabara ry'igihugu rica muri ako karere, eka mbere n'imirima iri mu mwonga akamenyesha ko itazotegwa n'inkukura. Avuga ko ivyo bizofasha kugwiza umwimbu w'uburimyi, agashimira ishirahamwe FOMI kuri uwo mugambi mwiza wo gushigikira leta mu bijanye no gukingira ibidukikije. Ntawumvukiye Didas, umufundi w'indimo kuri uwo mutumba wa Bugunga, aratubwira akamaro bamaze kwibonera kuva ivyo biti vyatanzwe na FOMI bitewe. Akarusho ni kanini cyane. Hano ahantu hari muri barabara mu miseze hari mu bugaragwa. Uri kurarengana ngaha usanga ibarabara ryagira sidagurika ahantu henshi. Bigatuma abanyagihugu bacha bagira ko byinshi mu kuza gusibura aya makaniva yasivye. Ari gushika ubu biti bimaze gutegwa iyo ntuze iyo ngorane yagabanutse nta ikihari. Niyo baje baratema gusa ibyo gusa gusibura impuze mu makaniva nta biriho ubu. Ikindi gira kabiri nuko iyi myonga mbona ngaha hepfo n'umuga bita Musanzaza umba harava amazi menshi cyane akisuka muri izo kaniva zo ngaha agashobora kuba menshi cyane gushika naho ashobora kuzura akarega imibarabara nkuko gwasese amazi kwisesa hari hepfo ari menshi hari hepfo rero bigatuma imyabiri hari hepfo muri Musanzaza nyene ica yuzura cyane ndetse namuyobozi refe kashikirwa ariko ubu rero kuraraba ubu ni huno mwaka amazi ragabanutse gose ku buryo amazi yo hejuru ku musozi ubu nta nguva zanana bituma azana make make kubera aca mu ishamba kadana make cyane nta nguvu busanga gifise. Aha twatera cyane hegitari 5 hanyuma ibindi navyo rero abene gihugu bashe baronkera koyo kuyaca baza kubitera mu matongo atandukanye yiwabo. Ubu naho usanga biteze ko mu minsi bazogira abantu bazoronka amafaranga ndetse bakaronka n'inkwi zo gucana urana kubuza ikenye ndetse bakaronka n'ivyo bishobora kubafasha mu kubaka nk'amazu n'ibindi byinshi biva mu kamaro k'ibiti nyene. Rero saba yuko vyesho baciza bosubira akatwongera umugambi gasubira kaza gukorera ngaho kabandanya. Naho vyifashe neza muri komine Musongati canka ku mutumba wa Bugunga muri komine ya Rutana, ku mutumba Mungwa ni muri zone Gitaba muri komine Rutana nyene ibiti vyatewe kuri uwo mutumba bikaba vyaraturiwe n'umuriro wadutse. Ivyo bituma haba gahombo gakomeye nkuko bimenyeshwa n'umukuru wo mutumba Manirambo na Philibert. Nukuvuga ibi biti vyahiye nabwo vyahiye bimaze bigira mu mwaka ugira kabiri byari bitewe. Vyahiye bimaze umwaka umwe bigeze mu wundi mwaka ugira kabiri. Ariko ntivyari bwawuheze neza hanyuma bica birasha. Bimaze gusha rero twe kwagize uruhombo runini nyako turavye ingufu zabene igihugu tukaraba ingene abantu bari baragerageje guhera mu kuyoreza iyo mivyaro kugeza kuvyiremeka bikaza ngaha hanyuma tukabitera hanyuma uruhombo rwarabayeho runininya cyane kuri mutumba wacu kuko mucamona yuko ubugaragwa canke byo gukingira ibidukikije cyangwa kugira ngo twambike isi byaciye biguma byateye bisubira inyuma byandurutse kwiyo miriro yadutse ya Nyakanga. Iyo hatabuwo muriro muba mubona yuko ibi biti biba bingana nk'uko kiba ari gitara gikuze uyu musozi nk'ubu uba wambaye neza nta bugaragwa nk'ubu baba bukihaboneka. Twobanza gushimira FOMI ukuntu yari yatwiyumviriye ko bakadufasha kugwiza iyi mivyaro y'ibi biti. Hanyuma ico tubona cyo gukorwa naco icambere ku ruhande rwacu n'abene gihugu nuko kogerageza kugwanya iyi miriro ya Nyakanga kandi cyo turabikora nkuko n'abaturongoye mu gihugu baguma biduhimiriza. Nukuvuga ikiro kirakorwa rero nuko bariko bavuga ko ibitungwa cyo kororerwa mu mazu canke mu mpongore hanyuma kugira ngo turako imiriro Nyakanga yogabanuka hanyuma niyo hahiye baragerageza kuraba ko atabantu boza kuragira iyo miyonga kugira ngo tureko twokinga ubugaragwa bwoguma bwibonekeza cyane.
Ku musozi Nkondo uri muri zone Mabanda ya komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga, inyuma y'imyaka 2 uwo mugambi ushigikiwe na FOM utanguye, bamenyesha ko hari imivyaro y'ibiti yononywe n'uruzuba. Muri uyu mwaka wa 2026 bakaba bamaze gusubiriza ibiti bishika 9,000 kandi bongera batera n'ahatari hatewe mu mwaka wa 2025. Nduwimana Dieudonné ni umugoronome wa zone Mabanda. Mwaka uheze twarateye ibiti dufashijwe n'ishirahamwe FOMI, byafashe mu mugongo abantu bagira amapepiniere ngaha, hama irabafata mu mugongo baragira pepiniere. Mu mwaka uheze twari twagize ibiti bingana 75,000, hama turatera kuyu musozi twari twateye nk'ibiti bishika 11,000. Hanyuma rero FOMI kuyu mwaka uyu nyene yasubira twiyumvira ko iradufata mu mugongo, iradufasha ku bantu nyene kuwo yagira pepiniere amufata mu mugongo, aragira pepiniere y'ibiti. Ibiti yagize ibiti 61,000. Byari bigizwe n'imishirakure n'amagereveri. Nibi mubona ngaha twariko turatera ngaha, aho urabona kubera ico gihe mu mwaka wese twatera haci hakuruzuba ntivyanaze nko umuntu yabigomba, kandi murabona n'umuswa urashobora kuzorarya ibiti. Naho bona twagiye turasubizamwo tubandanya dutera. Hama rero ibiti turiko turatera gushika ubu navuga ko tumaze gusubiriza ngaha nk'ibihumbi 9, tumaze gutera ku musozi 9,200. Ubu nyene mwaka dusubiriza no kwanvansa handi gutera handi tutari twateye. Ico twosaba ngaha urabona twambitse ngaha. Hariho yindi misozi hanamye. Urabona nkari hakurya ntiturashikayo. Hari ahandi hiyo tutarashika hahanamye. No kuri iyo bandanya idufata mu mugongo kuko ibi biti ni ngirakamaro. Biretse gufasha imisozi ya leta, hari n'abene gihugu bifasha kandi byose ni magiriranire. Mu ntwaro barashimira FOMI yabafashije igatanga ibiti bitegwa kuri uwo mutumba wa Nkondo. Bavuga ko ivyo biti biterera mu gukingira ibarabara mbere bikanakingira inkukura ishobora konona imirima. Barenga yabo Emile arongoye zone Mabanda asaba ko uwo mugambi wo gukingira ibidukikije wobandanya. Uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe FOMI twawakiriye neza cyane, kuko n'umugambi mwiza mu ntumbero yo gukinga no kwambika imisozi yacu aha muri zone yacu nziza ya Mabanda. N'umugambi mwiza turiko turafashanya n'abene gihugu n'izindi nzego zo kwivuna abansi, abajejwe umutekano. Iyo tubikoze ko baraza kudufasha muri iki gikorwa ciza citeka mubona. Turashimira cyane FOMI, turayishimira cyane kubona yiyumvira ico gikorwa citeka cyo gushigikira muri rusangi igihugu n'abanyagihugu kugira igihugu cacu ciza cy'u Burundi cambare. Turasaba yuko uyu mugambi ubandanya. Mwisunze uru rukurikirane rw'ibiganiro twabashikirije kuva mu ntara ya Bujumbura, Butanyerera, Gitega na Burunga, mwo kwibaza muti mbega uwo mugambi wa FOMI ujaye no gukingira ibidukikije wifashe gute? Umuyobozi w'uburimyi muri FOMI Kasiye Kanyegeri aravuga ibimaze kurangurwa kuva mu 2021 gushika muri uyu mwaka w'2026. Kuva ico gihe gushika muri kampanye turimwo y'uyu mwaka wa 2025 ushira 2026, tugeze ku mivyaro ingana 2,200,000 n'ibihumbi 695 n'ijana. Rero murumva iyo mivyaro nkuko nako nabivuga n'intererano FOMI yatanze mu gushigikira uwo mugambi, kandi nkuko twabivuze uwo mugambi uri kurakorerwa gushika ubu mu ntara 4 zagutse shasha. Ni kuvuga ni muri Bujumbura, ni muri Butanyerera, ni muri Burunga, ni muri Gitega. Gutera igiti ni kimwe, kugikingira no kukibungabunga n'ikindi. Tuti mbega niki kitwereka yuko vya biti tuvuga mu maraporo vyoba vy'ukuri vyaratewe naho vyaranaze naho vyarakingiwe. Mbega hoho biriko biragirira akamara kahe? Mbega bimwe turindiriye byo gushikira by'ukuri wa mugambi wa leta biriko biraba? Niko gushika ku rubuga. Aho rero hose aho twaciye by'ukuri novuga ko twaranezerewe cyane, kuko
twasanze abantu abenegihugu by'ukuri baratahuye cyane akamaro k'ibidukikije, kuko henshi twasanze bafise ibitara vyiza vy'akarorero kandi vyatewe neza kandi vyifashe neza kandi bariko barabibungabunga muri rusange. Rero hariho ibitara twasanze vyatewe n'amakomine, hari ibitara twasanze vyatewe n'amaparuwasi, hari ibitara twasanze vyatewe n'amashuri, hariho noneho n'ibitara vyatewe n'abigenga. Abo bose uvuga yuko ari ibintu bibereye ijisho, hanyuma n'abenegihugu noneho vyagarutse bikagira akamaro, babisigura neza cyane ku kamaro k'ibidukikije. Rero hariho rero na bimwe bibana n'indimo, nabyo bibana n'indimo twasanze hariho abafise amatongo bakingije ibiti bibana n'indimo vyavuye muri ya matuta nyene ya fomi. Aho twohera kuri Kizigenza nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi ciza. Vy'ukuri aho yatanze akarorero, ugiye muri iryo tongo ubona neza ko rikingiwe ku buryo bwa kijambere, noneho rizobera akarorero abantu benshi duhereye ku bahegereye. N'abandi rero nkuko mwabibonye twagiye turagendera. Rero novuga nti je ndakengurutse inyuma y'uru rugendo twarabonye yuko imivyaro yagwijwe biciye muri uyu mugambi wa fomi itabaye imfa gusa, kandi twabibonye n'ingene bitanguye kugirira akamaro abavyitayeho. Hariho abadushingiye intahe yuko biriko birabasahiriza kubera bageze kubisarura bakakuramwo umusaruro. Hakaba n'abandi babishingiye intahe yuko ingo zabo zitagitwagwa. Hakaba hashinze intahe yuko kuva ivyo biti bitewe kuri iyo misozi ihanamiye imirima yabo itagitwagwa, ingo zitakigurwa n'umuyaga, amashuri atakigurwa n'umuyaga, bakamenya bakabisigura neza n'akamaro bibagirira muri bwa bumaro tumaze imisi tuvuga butandukanye. Ku bijanye n'abasavye ko uwo mugambi fomi yowushikana n'ahandi biboneka ko hakenewe guterwa ibiti mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, Cassien Kanyegeri amenyesha ko uwo mugambi ukibandanya gushika mu 2027 kandi kugiye gushika no mu ntara utari bwashikemwo ariyo ya Buhumuza. Akibutsa ko abazobandanya bashigikirwa na fomi arabashoboye kubungabunga neza ivyo biti bahawe. Hari abafise amatongo batarakwiza bakeneye kuyakora akingiye. Twebwe rero muri uwo mugambi fomi yari yateguye yuko kuva mu 2021 gushika 2027 twabaye dushitse ku mivyaro miliyoni 5. Nababwiye yuko tugeze ku miliyoni 2 n'ibihumbi 695 n'ijana 30. Rero murumva ko uwo mugambi tugiye kubandanya kugira turabe ko twoshika kuri iyo hangiro. Nababwiye n'intara tumaze gukoreramwo zaba izubu canke za kera. Ubu rero tugiye kubandaniriza naho tutari bwashike, hanyuma dusimbataze naho twari tumaze gukorera dukurikije ababifashe neza, tubona ko bitazoba imfa gusa, kandi basavye ko uwo mugambi wobandanya bagifise handi bambika n'amatongo yandi gukingira. Rero aho twagiye turaca twaravyumvise masabo twarayumvise, tugiye kubikorerako kugira ngo nkuko twara tubikoranye n'abajejwe ibidukikije urimye n'ubworozi mu ntara, nabo usanga baba bafise nabo nyene ibindi bisabo kumbure bafise novuga igicapo c'intara bajejwe no kuja inama n'ibindi twabikora tuja inama. Hanyuma uwo mugambi ko tugiye kubandanya nkuko nari ndabivuze gushika mu 2027 turabe ko ivyo bisigaye twoba twabikwije yahangiro twihaye yo gushika ku miliyoni 5 z'ibiti, imivyaro y'ibiti turabe ko twa twayikwije duhereye noneho kuba bibungabunze neza, tubona bitaja kuba imva gusa. Muri iki kiganiro mwavyiyumviye ko igiti gifise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'umuntu, isi n'ibinyabuzima biri kuri yo. Mu ntara uwo mugambi fomi yaranguriyemwo ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije, mwarumvise ko indongozi zisaba bene igihugu gukingira ibitara vy'ibiti vy'ishamba n'ibiti bibana n'indimo. Mu gukingira ivyo bitara barahimiriza bene igihugu gucira ibiti kugira imiriro ya Nyakanga ntiyirare mu bitara.
FOMI ikaba yifadikanya n'abandi mu gushigikira leta mu mugambi wo gukingira ibidukikije. Iyi isi bungabunzwe biraterera mu kugwiza umwimbu, gutyo wa munwa ukaronka ivyo ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Mwakoze gukurikira kino kiganiro, naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI, nguko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro bungabunga nkugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro FOMI, mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.